amasicatrice menshi nko ngaha abanshoye ncegera ariko ndakina football byarangora kuja ama emotion ugasanga shavu ryinshi canke nta anxiété ugasanga rero birangora kuja ama emotion. Ndakubaza imbere yuko ukora interview niyi kuza mu mutwe ivyo muri sport nenda kubaza Jennifer na sport ni wakuze ukunda urayikunda ubu canke n'ibintu uvuga ati ibi ni ibintu byabariya je ndi hapa Sinakuze ndayikunda gusa ndayikunda kuko ndabona ni bien fait sport là ngiye kwa bari mu ngo quand you dira sport sanga ni ukuvuga rero wayikunze ukuze sport ukunda apart yoga tuza kuvugana umwanya munini ariyo specialty yawe izindi sport ukunda nizi marathon kwiruka kwiraba kuyikora hapana haiko semega juste nikondiruka canke niko yari ivyo ushoboye biraryoshe bon je vous marathon nenge bati Jennifer ashobora kuzoba nka Francine niyo saba yego à part marathon ibintu ushobora kuvuga ati bon à part gukora hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati ibi ndabiraba ubu nka jewe ndashobora kuvuga ati no mutara football ejo basket we nawe urabiraba urabi sport de combat box canke karate en parlant y'izo sport de combat tubonye Jennifer tukaraba kumeze tata tukavuga ati bon no muntu atekanye mbwa tuce tumva ko akunda box naho umengo ari kindi kindani wambajije izo nkunda kuraba bon okay kuri sport de combat nibi urafata umwanya ukavuga ati ndicaye ndabe box akeza sport ya utegura box mu bakobwa tugushiramo sireba muri oya iriga ko kubitira kwipa afite uwo kubita ndabikunda ndabirabe Jennifer yoga ni toishira muri sport no ego muga hanini ni discipline igufasha kwita amagara yawe donc harimo respiration harimo ma étirement méditation donc c'est pas seulement sport c'est tout gaining nka discipline dutangura rero à la base Jennifer umwigeme na sport hariho twese turazenze ko mu Burundi abakobwa na sport haba kwizo sanzwe basket football baravuga bati ni bakiye usanga babijamo Jennifer gukura kwibo bushageze uko sport wewe yakuri imeze gute bahurira he murakoze je deja narakunda kwiruka nkiri muto nasanga natasha nama nakomeretse si amasicatrice menshi umva rero ugaca usanga ukinana n'abandi bana football iki nko ngaha abanshoye ncegera ariko ndakina football rero bacabana mu bicupa cupa donc nakuze ngerageza utuntu twa sport gutwara ikinga kugira ibiki umva nakuze yeme none ubu football wekina bisanzwe warahevye kuva ico gihe na banshona nyine ngira byansizemwo kutayikunda kandi wari wakomese bikomeye muhira bakubwiye ngo ntibakubika abakobwa badakora sport voilà ati ibaze nk'utwo sigura gute yuko ari ibi byatumye ukomereka yaca ugasanga baguma babona wavunitse wagize iki kwishura aho wize est-ce que wara participer ma activité ya sport par exemple kuba umufana canke kugenda gukina oya kubera sinibona yuko noba nkuko nyene wumva ati si iby'abakobwa si iby'abahesi rero narishije simu abaye ntushobora sinzi abahungu maze kubona ukuze warigeze kuvuga ati narahombye kuba ntatanguye kwitaho sport nkiri umwana cyangwa utabanjije ukina ya football yatuma ukomereka
nararegrese kubera deja hariyo nko muri yoga nuko nsanzwe ndayikora hariyo nk'ama pose usanga naga challenge kariko kara trending ugasanga mugabo wewe vike utayitanguye kera ntufise mobilité nk'iy'abandi ntufise souplesse nk'iy'abandi vike natanguye nkiri muto nyene shoboye kugira amantuza atandukanye. Turumvise ko Jennifer amasport amenyereye mu Burundi basket, football n'izindi atazuwa wanakunda utanzo wanakuze cyane none yoga yoyo wayitanguye gute? Bon, nari maze iminsi mfise amacourbature usanga ndababara nyene mbabara ahantu henshi nubwo none ko biri kwese nubwo uje ahantu bagira massage no kwamaye peut-être waryamye nabi ukasuka mu babare rero ndagira ama recherche sur internet mbona ama exercice d'étirement ndabigerageza birakunda aussi byarangora kujera ama emotion ugasanga shavu ryinshi canke nta anxiété ugasanga rero birangora kujera ama emotion rero avec le yoga là harimo ama exercice de respiration nkabona yuko giving something nyene biko biramfasha. Ni sport itamenyerewe. Est-ce que hari umugenzi yakubwiye kugira ngo utanguriye kuyikora canke niwe wabibonye avuga ati reka ngerageze iki kintu? Bon, je nabibonye ndafise mon oncle yitwa Patrick yarayikora akavuga ama bienfait yayo muga sinabitabura cane hama ndagira recherche sur internet mbona ama bienfait menshi avuga ati let me try cyangwa biramfashije. Ico gihe rero wabitanguye ryari? Bon, il y a 1 an. Nukuvuga wabitanguye imbere yuko uja mu bintu by'abamisi. None yoga ni giki wasanze cyagufasha wavuze yuko waravyubabara cyangwa ukagira ibindi byose ni iki rero yoga yagufashije? Nk'ubu ndagera ama emotion dufate nk'ubu haranshika ikintu kirambabaje sinkiri wawe ndaca exploser iki je respire hama na ya méditation kandi jewe c'est beaucoup plus justement à ma verset biblique quoi que je suis chrétienne bati oui ça n'a pas passé ou peut-être wabishatse mugabo uraho ni umungere wanje sinzokena nyene imana yamaye no musi kugira ndawunezerwemo genre ugasanga biko birahindura mood ama emotion ari negatif ntariko aranyafeka donc byanamfashije kuja ama emotion niyo ndiko ndababara ngaha canke yandi ma partie hariyo ama exercice agufasha. Tugende kuri ico kintu cyo kugera les émotions. Twovuga rero ko yoga c'est plus beaucoup psychologique sportif. Umuntu agizwe na esprit, corps et âme. Rero kuri côté ya corps n'ivyo bavuze sportif hariho ayo ma exercice agufasha ufise ububabare. Hama côté ya âme il y a la respiration. Umva iyo na tension artérielle yuko yaduga iki ukapeza hama esprit niho hazi ivyumviro bimeze ukuntu iki ugasanga rero par la méditation ukuragira nyene un état d'esprit iri calme iri positif umva ireponda kuri ni globalité. Uriko uravuga kuri session des émotions uragishimika ko gose umuntu akibaza rega nayo amasport yandi abantu hari igihe bamukorera ikosa agacagira frustration cyangwa asanga arbitre ntiyabibonye tuvuga rero ko yoga yo kwakompanya n'abandi ba sportif bahandi yo bakompanya cyane ko yadeje uri nko muri terrain urashaka kubona ibintu nyene ugasanga kwishavu n'umutima wawe uragize nk'ingorane mugabo birabaye respire ibwireti ça va bien se passer reka je vais donner juste le meilleur de moi-même who knows. Avant le yoga kuntu wavuze yuko wexposa ugashavura cyane na Jennifer après yuko atanguye gukora yoga bitandukaniye he? Bon nk'ubu dufatira Jean Chavuje uraduze naca nduga kandi ngaca ndakurusha mugashwana yego kandi bikambabaza ugasanga nciye umutima kubera ko nyine amakerere canke ikibi bigusigira nayo ma emotion mabi usanga gusigira ububabare ku mutima canke hamwe ku mutwe umva bikaca vyampira mugubu nubwo ho biki je respire hama nkagerageza gutahura umuntu kubera iki angiriye ibi même si wambabaje ndagerageza gushaka kumenya why no gutahura no kuraba ukuntu nyene
tubiheza à l'amiable. Ubucumengo mugabo hariho un côté itari nziza yuko umuntu agira yoga aca aba vulnerable. No kuvuga yuko aca yemera byose akemera kwakira umuntu peu importe kamubabaza, peu importe kamugirira nabi canke amabariza uwo mutima ko bivuze. Bon, ya juste muravuga. En fait, je sinashobora kukuvugisha ndi calme. Uje kwa duga sinakuvugisha ndi calme. Mugu ndabwira ati est-ce qu'on peut parler habaye iki bimeze gute? Nakubwira point de vue yanje nkumviriza nawe bitandukanye n'ijyambere. Ijyambere ho numva ko je fais raison. Ni ibintu nkabimena nyene. Ibintu bitandukanye. And kuri yoga rero hari ico yagufashe wamenye imbere ya Miss, right? Yeah. Hari ico yagufashije rero mu rugendo rwawe rwa Miss? Ego cyane. Kubera naratinya. Ubonye deja barasohoye liste ya 108. Twari 108. Kacuvugana nije kubera kibonora muri aba 108. Turavye amazina babati c'est sûr. Ni beza. Baraciye ubwenge. Imigambi yabo. Numva nyene ukavuga ati je. Nyene ugasanga urafise ubwoba canke track nibura. Kandi ako kantu muri wowe kaba kariko gashaka kuguproteja kugira ati bireke nyene niyo mpamvu benshi baguma muri zone de confort abashaka kuba proteje turatinya nyene l'inconnu rero vyanamfasha nyanje kuri stage umva umenga mana nukuri le moment parfait yanje yo gupfana ubunyene nguntoya nabihe mugabe avec le yoga nararespira nkagira ivyumviro biri positive kandi bikagenda neza. Est-ce que kurakora yoga nivyo harimo souplesse harimo question ya étirement na yahe ma étape uhera muri échauffement uhera mu biki du moins kuko je yoga c'est pas grand chose quand même. Bon je pense yuko uyikora mu gutazi ko utabuzi ko uri kurakora. Ça dépend iyo ugiye dufate nko muri musculation wejeje canke avura ugira ama exercice d'étirement voilà donc ni no tege l'esprit ibyo byose wavuze bijana niba birimo ni juste étirement no kugira iki iyo uri kuratera nk'icuma ntihariyo nk'ahantu usanga uri genre kugira bigende neza ugasanga uri kurespira voilà kamaze kuza dufate nk'ubu mu maprojet yawe sinzi ntibiko biragenda neza nturugerageza kwiremesha ukavuga ati je ndi mbona ijisho ry'Imana ça va bien se passer ugasanga uri kwibwira ibintu bipositif iki ego urashaka kwibwira ibintu bipositif mugabo kenshi yoga umuntu anayiravye n'ukuntu ushobora kuraba kuri YouTube n'ahantu hari un peu plus calme umuntu ashobora kuvuga ati yicaye muri bureau canke yicaye ahagaze ahantu haragwamo waca avuga ngo ariko ariyumvira mugabo atashizemo mu mutwe ko ari yoga nashaka rero numve est-ce que yoga ni ikorerwa hehe nayo ma étape umuntu mbega yo kwandika ati étape 1 ni étape 2 oya ni visa juste kuja muri position za kuri confortable kuko ariyo nka position uyirimo usanga peut-être usinziriramo canke nturi confortable je muri position uri confortable hama beaucoup plus le calme irafasha kugira wiconcentre kuko ugiye nk'ahantu dufate hari musique uraza kwiconcentre sanga uciye utangura gutamba canke rero le calme hama na musique abantu benshi barakunda musique babona ko musique ni thérapie kuri n'abantu benshi maze kumva bavuga yuko musique usanga ka musique ari relaxant iki sinon kuvuga yoga yojana musique bon sinon no mu cyumba cyawe ukoreramo yoga umva c'est juste respiration ama exercice agufasha uri kurabara ugasanga uri kurigorora ko ragufasha no kumedita ukuriyumvira ku bintu peut-être donc en gros nta formule nyinshi nta nama posture nta nama exercice ugati ni 1 2 3 4 ni juste kuya ça dépend kubera ko hariho nk'igihe usanga deja nko muri meditation hari igihe ushobora gusanga uno munsi ntuze emotion kurakombatana nayo ni nka anxiety mugo ugasanga ejo izoba ari colère mugo ikindi gihe ugasanga nta confidence ufise donc ivyo uza ku donc ni état simwe uryohewe wowe ntiwayikora uvuze ati n'umunsi nka gratitude umva washimye okay rero nashaka dutandukanize ngaho est-ce que yoga ya anxiété yoga yo gushavura colère yoga yo gushima biguma ari bya bindi nyine canke birahinduka en fait
sur internet kandi nanje narakréé bien récemment chaîne YouTube ndi mu gushaka ama exercice atandukanye ya méditation guidée nka méditation dufate ukeneye bon ya gratitude kenshi turi dushira cyane focus ku bintu bitagenze neza parfois urashobora gushima ugasanga kuribuka nk'ama exploit yahabaye donc no kuvuga mu yandi majambo exercice ziri différent en fonction ya y'ivyo ugira. Nama exercice physique aratandukanye en fonction y'ivyo ugira. Hariyo nka pause ugira uri kubabara umugongo, hariyo yindi pause ugira uri kubabara hari donc biravana. None ni igiki mwohanura abantu badakora yoga? Bon, kenshi ntibayikora kubera swati kutamenya mugabo iyo ufise nk'ububabare nukuri wo profita kubera ko hari ama exercice usanga gufasha kwigorora usanga gufasha na mobilité souplesse iki ariko tuzoba dukeneye no mu busaza kugira ushobore gusaza ukirimo cyangwa ugasanga nyene wamufise ivyiyumviro bitari vyiza wamuri ushavuye umuntu uri frustré or que à travers peut-être le respirer kuguma uri happy kuguma nyene wivuze ivyizigiro vyo gufasha kandi bakunda kuvuga ngo umuntu aguma twenga canke anezere araramba eko utwenga n'ibimba biratuma uramba ariko ndavuga est-ce que mu Burundi yoga yoba yakiriwe neza mu uyikora muri benshi muyikora rafisa abo muyikorana groupe yabo muyikorana bon si bose bayitahura mugari yabamaze kwitahura n'amabienfait yayo hama hariyo abavuga yuko iri diabolique mugabo je trouve yuko wijana salona umva salona wowe uvugira peut-être ukoremwo wigiremwo none bari diabolique bo wowe bumva gute ko nibugikora kameme hama kandi meditation ariho ikiza n'ikibi kameme none byo bivuga ko je nkanje uko ndayikora mvuga uko ndayikora kubera sinzi peut-être ibyo babikura je nkanje uko ndayikora dufate numva nka anxiété ibintu biri flou ntubona neza kazoza ndibuka deja ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwanje nyibuka yuko niwe muvyeyi wanje nshobora kukureka wenyine donc nagerageza kubwira ivyo vyose ndiko ndarespira nyene biramfasha kugira en état d'esprit calme kandi iyo uri calme uriyumvira neza no gutora inyishu ibintu mu gutora inyishu rero aya peut-être des exploits ushobora kuba warakoresheje muri yoga wotubwira par exemple nko mu bintu abantu bese kubona muri misi aho wavuga ati aha vraiment yoga niyo yanya company yanjanye twajanye iramfasha gushika kuri finale. Wambwiye inyuma ya misi canke imbere? Inyuma ya misi kuko tubaze muri misi ziko nambwira n'ama espoir yawe à part ya misi kuri afite ubundi buzima tubwira ama espoir washitseko kubera bwa ati ni meditation nakoze ya kubera yoga. Bon déjà nyene inyuma ya misi umva mwese mwiteze kuganya iki. Je bitabaye gutyo vu que namandi positive yoga yamfashije ko amandi positive no kumenya ko imigambi y'Imana ni myiza cyane jewe ikintu kirashobora kuba kitaribaye uko après quelques temps nkabona ni Imana yandinze donc Imana yandinze ibi n'ibi rero nagumanye ijya mindset yuko ntibibaye kubera Imana hari ivy'indinze hari ibindi byiza cyane neguriye donc nagumanye sinigeze ndeprima kandi nacavuga ati what's next ngiye gukora iki donc ntivyanyafexe mentalement kuri lo futur rero tuyifatanije na yoga ni igihe ugiye gukora kugira ngo yoga wumva yuko ifise vyiza izofasha abarundi nabo babe benshi bazi bagusange mu kuri yoga muri benshi tugire positive mind. Miracle bon nkuko nari nabavuze mperuka gufata YouTube channel nimba mutari abona n'hésitez pas kugira munyankoraje hama ndi mu gushaka ama exercice atandukanye nk'ubu dufata ugasanga ukora akazi nko muri bureau uvayo wumva ubabara ahantu hose imitsi iki rero ndi mu gushaka ama exercice atandukanye ashobora kugufasha donc kwapeza ayo madouleur n'iki
nuko kuna hari ama émotions menshi jewe ivyo co vyamfashije donc nzobapartager en gros ce que j'ai vécu ma expérience kandi j'envisage kuzogira nyene nka club ya yoga club canke pour organiser nyene ibintu en groupe. Negeki rero wosaba abarundi mu guheza kuri yoga? Bon, ico nosaba abarundi nuko bokwitaho amagara yabo bakamenya ko niwo mutahe wa mbere bafise. Iyo udafise imbeho nziza, iyo utameze neza, nukuri n'ibindi vyose sinzi kurabona yuko iyo umeze nabi n'abandi bose urabajaniranya. N'ivyo uriko urakora ntiwikoncentra, uguma uri negative. Rero irafasha cane kuguma uri cool. Urumva rero rejoindre nyene. Tugushimire kuba witavye ubutumire bwa Keza Sport. Ndabashimiye namwe.